Amahoro mwebwe mwese bakunzi ba PITV aho muri hose turabaramukije cyane tunabaha ikaze muri kino kiganiro cyacu twongera tunabashimira ukuntu mudahengeshanya kubana natwe mu gusangiza ibiganiro byacu ku mbuga ngurukana bumenyi hose kugira ngo abantu bose bashobore gushikirwa n'ibiganiro byacu. Nkuko rero uno munsi mubibona turi kumwe n'umusore ngaha imbere ya kamera zanyu, tukaba tugiye kwiga byinshi ku bijanye n'ubumenyi yaronse mu gihugu cy'Ubuyapani n'icyamutumye agaruka gukorera igihugu mu gihe benshi iyo baronse amahirwe yo kuja mu bihugu byo hanze bitabakundira yuko bagaruka. Eka rero tumuhe ikaze muri studio zacu za PITV, turabaramukije tunabaha n'ikaze. Mwaramutse, murakoze cyane. Ego kumbure abatariko barabamenya amazina, abatabazi bavuga ati ko muri bande. Nitwaye Tishatse Rodrigue, ego haba ndi Burundi, ego nkuko ariko aravuga rero jewe narize mu gihugu cy'Ubuyapani, ego rero nkaba mperuka amezi 6 ntahutse mu Burundi, ego kugira ngo nterere umugambi wanje. Mu Buyapani mwari mwagiye kwiga ibijanye n'iki? Ego mu Buyapani je nagiye kwiga ivyigwa bijanye no gutsimbataza amahoro n'iterambere, ego byo mu Cyongereza dukunda kwita ngo peace and conflict studies. Ni ivyigwa bijanye no guteza imbere gutsimbataza amahoro no gukemura amatati bidaciye mu ngingo. Ego je nagiye kwiga wari uruhe rugezo, master's degree canke doctorat bimeze gute? Okay, yari masters. Ego kubera iki rero washimye kugaruka mu gihugu mu gihe abantu benshi iyo bagiye kwiga bidakunda yuko bagaruka mu bihugu byabo by'amavukiro? Urakoze cyane. Jewe reka kambere mu kwishura ntangure sunyuma gatoyi. Jewe nahejeje amashuri yisumbuye mu 2015. Kandi mwese murazi ibyabaye mu gihugu cy'u Burundi cyane ngahe Bujumbura mu 2015. Jewe ndibuka yuko tugiye gukora cya kibazo cya leta, ndibuka ko ndiko nagitegura numva ho rero ico gihe narimviye ati none nibiki igihugu kija mu ihumbi, hanyuma n'umunyeshuri hari n'abaci bayo amashuri jewe byarakunze gushobora kubandanya. Maze guheza rero ishuri niho nace ntangura kumva ko noja mu bintu bijanye no gutsimbataza amahoro kuko nabona arakaga. Hanyuma rero nace mbanza mu Rwanda, naho nyine ndahiga imyaka 3, naho nyine niga bijanye no gutsimbataza amahoro. Hanyuma rero ndagenda mu Buyapani. Ubwo mu Rwanda wiga wari kuraca baccalaureate? Ego mu Rwanda nariko ndiga igice ca mbere c'amashuri ya kaminuza ico bita baccalaureate, hanyuma nejeje kinagenda kwiga mu Buyapani. Rero jewe ndinze mva nganje mu Rwanda nta kindi cyari kinjanye, nari njanywe no kuja kurondera ubumenyi kwiga ingene umuntu yotsimbataza amahoro. Hanyuma rero ndagenda mu Buyapani ndagira igice cya kabiri cy'amashuri ya kaminuza. Urumva rero kuva ntanguye kwiga umugambi wa mbere wawo ni uko nzotahuka. Nico gituma nahise muri ico gisata nandi naguca ngitamibindi. Rero je sinigeze nimvira n'umunsi wa rimwe kuguma mu bivyo bihugu biteye imbere. Kumbure ducire ku mayange, umaze gushika mu Buyapani. Mu Buyapani wasanze byifashe gute? Ubuzima bw'umunyeshuri bwifashe gute mu Buyapani? Okay, icambere Buyapani ni kimwe mu bihugu bitanu bya mbere bitunze ku isi. Hanyuma jewe aho ishuri ryanje aho ryari riri muri Tokyo, bisigura capital, umugwa mukuru. Rero ushitse mu Buyapani uravyumva nyene uvuye mu Burundi, uvuye ngaha mu Rwanda ukaja mu Buyapani, ni igihugu cubatse, ni igihugu gifise iterambere, bimwe twita technology. Urumva ushitse nyene uraba depayize ukati ndi muri iki. Mu minsi ya mbere ibintu byose baranyigisha nk'umwana. Urumva utarafata train, utarateka umuceri gutekesha icyuma, gukoropesha icyuma, urumva ibintu byose nariga. Ego rero mu minsi ya mbere umva numva umenga ndi mu ijuru no mu kirere. Mugabo mata umwaka niho nabonye ko nubwo ari igihugu giteye imbere n'ikintu gisigura kibuze ingorane. Ubuyapani nk'imwe mu ngorane Ubuyapani bufise ni igihugu kitagira abantu.
Ubuyapani usanga bafise nk'ibice 10% by'ababa mu Buyapani ugasanga nibo bari ugasanga twe natwe turazi ko dufise abana benshi aho uciye hose umuntu hari abana mu Buyapani hoho aho uciye hose umuntu hari abantu bakuze ariko biravuga yuko bafise experience de vie icyo twita mu cyongereza life expectancy Ubuyapani barasanze bavuga okay simerutse kuraba mugabo iminsi yahera mu myaka iheze nararavye wasanga ico wongera ko aravuga experience de vie igeze ku myaka 82 umva bararamba mugabo rero nta bana bavuka bashasha nta ikibano cyawo cyarahindutse n'ikicubakiye abantu bose usanga aba celibateri bibana mu mazi rero ivyo byavuye kuki byavuye cyane ku kuntu abantu bakora cyane rero abayapani barakora cyane mu Buyapani mbere abantu barapfa kubera gukora agakora gushika pfuye akicwa n'ibikorwa n'ubururu ivyo bita ngo karoshi rero ivyo bisha bituma abantu baguma bakora umwanya munini gushika usanga hari nk'umuntu akora amasaha 16 14 ku munsi rero umenga umutima wawo wose wekeye gukora bwa bucuti abantu bagirana bwo kubeshanya bwo kubaka ingo bwo kwita ku bana ucubona nyine ko abantu batagushira mu ingo rero ivyo rero bibaye imyaka 10 20 30 40 uza gusanga atabana bashasha atabana igihugu gifise ariko umuntu kwibaza ati ni gute baramba kandi bakora cyane wala gukora bugasibiki twebwe mu Burundi umenga gukora no kuruha umenga gukora no kuvuga oya ahubwo mbere kudakora no kuvuga hajye umuntu adakoze yo camerwa nabi rero urabaza kubona nk'umuntu atagera akazi yirirwa muhira aca yumva amerewe nabi ikibazo rero suko bakora ahubwo igituma nibaza baramba nivyo barya mu Buyapani umuntu wese ntapfa kugira ibyangombwa byose Abayapani uza gusanga bafise uravye bimwe twita ama average size ngene tayi yabo zingana benshi usanga ari bato bagufi twebwe tuja tuvuga ngo umuntu muto mugufi ngo n'inzara yamwishe mugabo ubu nivyo barondera kubera ko murazi ko ibinure mu mubiri w'umuntu imberana rero barita ku magara yaho cyambe mugabo ikindi naco byo bafungura byinshi ni ibintu bajya bitarinze gutera ugasanga nko bunye mu Buyapani barafise amafi mabisi ibyo bita sushi ntibateka baragikata ugacuka rero nibaza ko byinshi biva mu byo barya hanyuma bakaca bongera koko basanzwe bita ku magara yabo umuntu wese ntafi byabonye ntapfa habaye aragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo arambe mugabo kandi hariho n'ikindi cy'agatatu bavuga ni ryaterambere rusange urumva twebwe abantu benshi bicwa na malaria nk'akarori hariya naho malaria ntibibaho twebwe abantu benshi bapfa mu ntambara hariya naho bamaze imyaka irenga 70 ataga kaciri kumbone bayiheruka mu ntambara kabiri y'isi baheruka neza cyane kuva Ubuyapani butsinzwe mu ntambara kabiri y'isi inkuru turasubira kubona intambara twebwe natwe miyoye na 10 cyangwa mu ntambara kandi atwi intambara itwara akiri bato twakomeye rero uza gusanga iryo terambere bashize ko cyane cyane bifatanyijwe nuko kuntu bafise amahoro umuco w'amahoro cyane cyane bisha bituma abantu rero biberaho birira bikorera birambira nta kibazo yego kumbure rero uragiye urize urarangije nta twibaza yuko uba wararonse n'amahirwe ugiye kuronka akazi byo babyarashize cyane warakabuze uvuga ati kanze kurondera mu Burundi oya hariya nta buzibura jewe ndahashitse mbere wanashaka hariya kenshi uhashitse baca baguha kimwe bitango work permit uruhusha permit de travail mbere baca kenshi baguhera ku kibuga cy'indege ugishika yego ugishika bakabona umujene baca kubaza ati none uzokora uje kwiga iko turatanga kuko hariya umuntu wese yiga muri kaminuza hafi umuntu wese yiga muri kaminuza ariko n'Abayapani ubwabo kuva batangiye kwiga muri kaminuza baca bakora kugira ngo ntibasubire kugura abavyeyi uza gusanga rero benshi bavuye ku ishure acagenda kudandaza mu kabutike acagenda guserva muri restaurant hanyuma akaronka amafaranga hanyuma akacabaho atagura abavyeyi rero mu Buyapani bazi ko umuntu wese aje mu gihugu cyawo azohamara kabiri aca mu ivyo akora rero ni muri ubwo bugera je narahashitse haciye nk'amezi 6 cyane akazi
akazi ko gukora nakora muri entreprise de livraison igihe cyo gutanga ibintu bikora ngaha bijyana hariya yego narakoze gushika hageze ko ntaha hanyuma hageze ko ntaha bari bamaze kunduza promotion nayisigaje ndongoye agasection nakoreramo yego hanyuma ukwezi kwa nyuma baransaba ko boca banyengaja nkore full time yego hanyuma ndababwira ati oya ahubwo je ngira ntaha kuko harageze ko ntaha rero gutaha sinatashe kubera mvuze akazi n'ubu buri nawe size ndombure nk'abatwumviriza bavuga ati umuntu yikuye amata mu kanwa akaza mu Burundi tubona yuko umenga ikintu cy'ubuzi kiracyari ikibazo cyane no kuba yarangije amashuri ubwo ntibohava bakwiyumvira uko bitameze asha ubivuze nkako benshi mu banzi kandi abana bato baba bakuze baranyandikira kandi gatubika ijuju ntuzi mu Burundi aho bigeze ya benshi bavuga bati impare bunitse kora n'umwana yaba ari jewe shana abantu baravuze ibintu cyane ndabashikiriye abavyeyi banje barabwira ati mubwire ntazi ate gupfira ngahaki ariko rero nibaza ko umuntu wese aba afise ikintu ariko arakurikirana jewe mu buzima bwo je nshaka guhereza ubuzima bwanje hanze nkora ntetse ngo ikindi gihugu cyangwa nkora ibyo nariko ndakora jewe nakubwiye ko icyankuye ngaha ubwa mbere na mbere kinjana kwiga kwara kugira nje kongera ngo mbe uzofasha igihugu cy'u Burundi nani sitavuye ibyo nize je nize ibyo gutsimba tufanaho na mu Buyapani barakeneye ku muntu akora ibyo byo gutsimba tufanaho barafise aho batsinda tumeranye aha rero niho hakenewe abantu mugabo biza kuvana n'ingene watumbereye ubuzima bwawe uyu munsi urabona ibivugangwa henshi no mu Burundi hariho nuko amafaranga niko buzima aho rose amafaranga niho mugabo si twese twiyumvira hari abandi bantu bazi yuko hari ibintu by'agaciro bisumba amafaranga je ndashobora kuba ntariko ndaronka amafaranga nkayo noba ndiko ndaronka mu Buyapani ngaha mugabo ugasanga hari ikindi kintu umuntu ariko aratera gisumba ayo mafaranga rero je ni muri iyo ntumbero sinigeze kuva nifuza kuba hariya kubera amafaranga oya ahubwo navuze ati icandanye n'ubumenyi ko ndakironse bikavuma kwanye ngaho uramaze gushika mu Burundi ubona yuko atani kiringo na ikinini uramara uvuye mu Buyapani uno munsi mukora ibijanye n'iki okay uno munsi rero jewe nkora mwishira hamwe bimwe bita bakavuga ngo ni association cyangwa ndo kavuga yuko ari organisation locale ONG hanyuma dushira hamwe dutoye imbere si kamwe ni tubiri kamwe ni ndakarongoye mugaka irindi naryo ndaterera nk'umukoordinateur rero ibyo dukora cyane cyane jewe ibyo nkora cyane cyane ni ibintu bitatu ibyo dukora bitatu icyambere turafasha ibijyanye no gukira ibikomere by'umutima igihugu nk'u Burundi abantu baciye mu ntambara zose tubona iyi ntambara ihagaze hagi intambara burya ntibiheze Burundi turafise igitako cyuko tuvuga ngo turi mu mahoro kubera ko intambara atamasoro ari karavuga oya ayo n'amahoro mugabo n'agahande gatoya kubera ko inyuma yahajya inyuma yuko inkozi zinumye hari imfuza yabuze abavyeyi hariho umuntu yapfakaye kandi ubuzima buca butangura kugorana ku munsi nimba nk'umuryango w'abana umugabo baramwishe none wumva amahoro iyo cyangwa umuntu ukora ngo iryo shirahamwe ryitwa gute okay iryo shirahamwe iryo bamwe ndongoye ryitwa Innovations in Peacemaking Burundi irindi naryo nkoreramo bisanze nk'ubuterera ni healing and rebuilding our country ayo mashyirahamwe rero ko ari abiri amashyirahamwe avukana dukorera mbere mu kibanza kimwe rero biroroshye ko nshobora gukora muri aya biri hanyuma byinshi mu byo nkora nko witanga ko n'amashyirahamwe akiri matoyi anashobora kumpemba mugabo nakubwiye ko umutima wanje ni gatera rero nako ndavuga cyane bitatu cyambere ukiri bikomeye kuko inyuma y'intamba abantu benshi baba barabonye ibintu badasanzwe babonye impfu baba barabonye abantu bafatwa ku nguvu rero byo byose bica bituma umuntu atamirwa neza mu bigomba
hariho rero indwara bita trauma cyangwa traumatism ishobora kuza arizo rero twita mu kirundi ibikomere byo ku mutima ikigira kabiri nacyo jewe urumva ko nize ibintu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngingo rero ndabikora ni cya kabiri dukora kuko uyu munsi turafise amatati mu Burundi hari amatati y'amatongo niyo ya mbere aza kwisonga hari amatati y'abubakanye bimwe dukunda kuvuga ngo ni violence basée sur le genre hariho amatati mu miryango usanga hari amatati y'uburyo bwose rero jewe nabo dukorana turagerageza guterera kugira ngo abantu bagire umuco w'amahoro babane mu mahoro burya jewe nabo dufitanye amatati simpaka turinda gukubitana ingubu turashobora kuyaha ukambwira igituma wumva umberewe nabi nanjye akubwira igituma tukarabira hamwe ingene dushobora kubitorera inyishu ibyo rero nibyo tugomba gushikana kw'abarundi kandi aho rero ni ku ngero zose haba mu miryango haba mu gihugu ibi vy'uko mu gihugu habaye ikintu abanyepolitisi batumvikanye ko baca birukira gufata ibigwanisho ni ikimenyetso c'uko tutarashika ahantu tugira umuco w'amahoro dushobora kuyaga ibintu tukavyumvikana hanyuma rero ca gatatu dukora ikijanye n'iterambere urabona uyu munsi ubukene se gaseseshwa rumuri uyu munsi abajene abamama iki abantu bose usanga barakeneye guteza imbere rero turafise ibikorwa dukora muri iyo ntumbero y'uko abantu bashobora kuronka bya bindi umukuru w'igihugu avuga ngo umuntu wose umwica ifunguro cyane umufuko wose mugabo twe tuvuga ati ntibigarukire ngaho nibiya ni vyiza mugabo abantu baronka mitiweli kugira ngo bivuje byorohe abantu bashobore kuronka udufaranga dusigara bepanye babike bizobafasheje n'iryo terambere rero mu buryo bwagutse ego ishyirahamwe ryanyu rero rirazwi n'amategeko y'igihugu ego ayo mashyirahamwe si uko ari abiri mbere wanashaka rimwe ryatangiwe mu 2003 irindi naryo ryatangiwe mu 2018 bisigura ko n'amashyirahamwe amaze imyaka itari mikeya ariko arakora jewe ndi mu batanguje iryo onye ubumwe yaje imbere ndariserukira imbere y'amategeko muri iryo ryo ryatangujwe n'abandi mu 2003 igitigiri nyamwinshi c'abagize igishirahamwe n'ugwaruka cyane ayo mashyirahamwe uko ari abiri akorana n'imigwi ibiri y'abantu iryo onye ryitwa dukunda kuvuga ngo ni dialogue rikora cyane cyane muri ino minsi rikora cyane cyane n'abamama iryo naryo iryo rindi serukira imbere y'amategeko yitwa EDB rikorana cyane cyane n'ugwaruka kuko ugiye kubiraba neza gusanga abamama n'ugwaruka ni imigwi ya mbere ifise byinshi ikeneye kugira ngo yiteze imbere abamama usanga bafise n'abana n'icyumba bashira hamwe abagwaruka rero twifuje ko twokorana n'iyo migwi urakoze cyane Elie Rodrigue ikishatse rero twamaze kumva ibyo mukora nibyo mwize kandi watubwiye wadushire ku mayange ubuzima bwahariye mu mahanga uko bwifashe uri umwe mu gwaruka rwashoboye kugira amahirwe yo kuja kwiga ariko mu minsi heze twarabonye ugwaruka rufata inzira gwerekeza mu bihugu bya Buraya mu nzira bavuga ko bakimuye Serbie byabashika mu bihugu bya Buraya turavuga Ubudagi Ubusuwise Ububirigi bagiye kurondera ubuzima mbega uravye ku muntu agiye muri ibyo bihugu bidaciye mu nzira y'amategeko biraroshe kuronka urupapuro rumuha uburenganzira bwo gukora urumva jewe sinigeze ngenda nciye muri iyo nzira mugabo ndagenda by'ukuri biragoye jewe gituma mvuga ko bigoye nifatirana jewe igihe cyose navuye ngaha mu Burundi namba mfise ibyangombwa by'iki gihugu ngiye nta munsi n'umwe ndigera mva mu gihugu cy'u Burundi ntagira ibyangombwa mugabo nubwo biba bimeze urahura n'ibibazo kuko ni kure y'umuryango ntugira ububaza ntugira icepfo cya ruguru kandi ufise ishuri ryagutumye ko n'ibindi rero ca wibaza umuntu adafise ikintu kiba muri ivyo ca wibaza umuntu mbere nimba azohemuka ageze mu Budagi akabanza guca mu bindi bihugu 3 4 5 urumva ko bigoye hama igituma bigoye rero muri no minsi ni kubera ko hariho ino fenomene y'abanyafrika benshi n'abandi bo mu bihugu bimwe twita ngo biri mu nzira y'iterambere hariho iryo gugu ry'abantu abantu benshi bariko baragenda ubu rero byaramaze guhagarika imitima y'abantu bose ku isi ku buryo iyo banababonye baca babaha izina kanaka abimukira n'abantu impunzi n'iki uza gusanga rero
biratandukanye rwose na ya myaka ya kera uwagenda tutamenye ko yaragiye nk'ibi byo turabona bya servi byo byari ibintu biteye n'ubwoba twarumva amakuru uyu munsi hariho ankete iheruka gusohoka amahazita ya mbere yarasohotse yerekana ko benshi mu bagiye baragize ibibazo bariko baragenda bamaze no gushikayo abakobwa uyu munsi turumva ko ari abakobwa batari bazi ko bagiye mu maraya n'ibiki ivyo byose biva kubera iki biva kubera ko uba ugiye mu kindi gihugu udafise visa udafise uburenganzira bwo kuba kuri icyo gihugu umva uko ibihugu bimeze igihugu cyose ugiyemo utegereza kugira uburenganzira bwo kukiba iyo umuntu adafite uburenganzira ntashobora kwitura igipolisi iyo umuntu adafite uburenganzira ntashobora gukoma induru ngo yishyuze agateka akazina muntu cyangwa uburenganzira bwiwe kubera ko aba ariko arahunga aba ariko araca hirya no hino rero jewe nama niko ndavuga ati yemwe ukaba uhisemo iyo nzira ugende witeguriye ko ushobora kuzobona ibibazo harimo gufungwa harimo gusubizwa inyuma harimo gufatwa ku ngufu harimo n'ibindi byose mukari no hari igihe umuntu avuga ati none gashaho ko no ngaha ndahapfiriye mukaba cyangwa ati buke nk'akararo abagiye muri sena byatwara amafaranga menshi cyane urumva rero uza gusanga ya arigima yo kuvuga ati umvirize reka tupfe kugenda no ngaha turapfiriye none nyine uhapfiriye wopfana miliyoni 10 wopfana miliyoni 10 bisigura abantu bashobora kuva ngaha bagashika muri serivisi n'indege n'umuntu afise amafaranga atari makeyi avuma yiba avuma agurisha ikintu bisigura siwe wa mbere akenye siwe wa mbere akenye hagera umuntu wumvise ngo yaragera ashika mu Budage hari umutunzi abafise miliyoni zitari zikeyi yegeranyije rero nibaza ko harimo uruhande rw'ubukene yego ndavyemera mugabo harimo n'urundi ruhande bw'agaharawe mva abantu bose baraharawe uyu munsi bavuga aba diaspora biga byose bituma abantu bifuza kuja hanze urumva kandi urabona ko hariya mene biranyaruka iyo umuntu agiye akaca yubaka inzu ubusigaye gaca avuga ati yo hariya biroroshye rero harimo urwo ruhande no kwita bwo mu mutwe psychologique rutuma abantu bumva ati jewe noshaka ngakora ibishoboka byose ngenda mugabo no kubabwiza ko igihugu kitakwibaruza ukigiyemo genda ufise visa udafise visa naho genda wategura umutima yego akumbura rero mu gusozera kino kiganiro cacu nizihe mpanuro wotekerera ugwaruka rugirirwa amahirwe yo kuja kwiga muri ibyo bihugu ariko ugasanga ntibashoboye kugaruka mu bihugu by'amavukiro bashobore kwigisha urundi gwaruka ubumenyi bakuye aho mu mahanga nizihe mpanuro worutekerera ego reka mvuge ibintu binga icambere ugiye hanze nsomba uri ngaha reka tubaje kuri ico ugiye hanze nsomba usigaye hano ariho kino kintu notabishira mu diaspora uri gitangaza uri iki oya dutangure twumve kuko igituma barivuga no kumenga ibihugu biratondetse ko wowe utava mu Burundi wewe uri hasi ko je matogana mu bihugu 315 ndo heje oya genda ufise ikikujanye genda ubikora hano bishobotse ubikunze ubonye ari byo bibereye ugaruke mbwa ntuce wumva ko mbenga hari ukuntu wabaye igitangaza ikigira kabiri ugiye hanze ntutumuco w'Rwanda nico kibazo burya kenshi gifise jewe narageze kuja nshitse mu Buyapani baratanga ukabona umuntu agishika asigaye atashobora no kuvuga ko mu Burundi cyane ko mu gihugu cyo muri Afrika ugasanga niyo muri ko maraganira kandi ati Kirundi akamba kuvuga mu Burundi rurimi rw'icyongereza cyangwa igifaransa urumva rero mu gihe umurundi ahuye n'umurundi kandi ahuye n'umurundi byo birantangaza twe tugiye hariya duca tugomba kuba nkabo mugabo abo biyo baje ngaha ntibashaka kuba katwere rero ico gicapo ni gicapo kibi igicapo cyo kwiyumvira ngo hanze ni nko mu ijuru hanze ibyaho byose kuburyo utangura kubona hari n'igihe umuntu ataha mu Burundi akacabona ko ibintu byose menga ni bibi mugabo twemeranye ko mu Burundi hariho ibintu byiza nko mu Buyapani naratangaye abantu baho ntibitana nkuko twe twitana mu Burundi reka hituze turavugisha ko badusunze amafaranga badusunze tekinoloji bari business abari business mugomba ko bibishe ibaza ahantu je narashobora kugwarira mu Buyapani nkabura n'uwumvuza canke n'uwumperekeza kwa muganga kubera ko baje ku buzima bwawe nge nacyo ni byiza wocu mvuga ngo ko bagore biteye imbere byiza ibyo ni bibi rero reka tuze turavugisha ko
aho hanze hariyo ibyiza n'ibibi no ngaha hariyo ibyiza n'ibibi rero gutwara ico gicapo hanze bica bigufasha ko udatakaza umuco wawe rero ugeze hanze by'ukuri ntukwiye gusuzugura umuco wawe mugabo kugira ngo ntuwusuzugure nuko ubanza kuha agaciro mugabo kandi ntuco uha agaciro nka babandi bacavuga ngo bihanze byose n'ibingo ni bishetani ngo ni bidayibone ngo ni oya vraiment tuvugisha ukuri hari ibintu byinshi twigira hanze ugomba kwiga technology uba ugiye kwigira hanze ugomba kwiga ishure rishobora kuguha akanovera ugenda hanze kuko ahe ngaha ari ego twemeranye n'ibingana sibyo mugabo kandi ugeze hanze naho emera yuko natwe tuvize icyo tubasumvye warariye umuhwi wo mu Burundi hojo wahandi rero reka tuvyemere hanyuma ikigira gatatu arico ngira mperezeko iki gihugu ni ikiwacu hanyuma ahageze yuko tugiterera imitwe yose tugiterera rero wewe wiyumvire yuko ahugiye kumbure hari ico tutotera ko bamaze kubishikako mugabo ushaka ukasanga wowe ico woterereye ahantu wogi cofasha gose ni hano mu Burundi je simvuga ngo bose bategeze gutaha oya mugabo mvuga ati ibuka ko ndise mutoye wawe ibuka ko ufise mukuru wawe ibuka ko ufise umuvyeyi wawe ngaha hanyuma gira ico ukoze hari abaca bavuga bati je nzoguma iyo ndi mperere mu buryo bw'amafaranga neza cyane hari abandi bavuga bati nzotaha mugabo je mvuga nti nubwo biruko habonetse benshi batavyo bavyiza gusumba habonetse benshi batavyo bavyiza gusumba kuko umuntu wese ucagenda muri domaine kanaka akavuga ati hari atwizi kandi ndaguhe n'akarorero ibihugu byinshi byateye imbere uravye kahise kaje uravye nk'Ubushinwa uravye Singapore hama hari ico kintu cyo hari abantu bagiye mu bindi bihugu biteye imbere bakiga ubumenyi kanaka bagaca bagenda bagataha bakabishiramo rero ico ntawe uciringaniza nitwaguma rero turi muri iyo mentalite yuko tuzogana tugurishije ibyacu byose ngo tugaruke hazoba hari shock tuguze kimwe rero je noshobora ko benshi bataha mugabo uvuga ati je kuri mabira cangoje cyangwa ubwoba naho nyine sinubwira ngo aze kwiyahura kandi yagaje ko nakumiya mugabo naterere bishoboka reka rero tugushimire cyane Elie Rodrigue icishatse kuba mwashoboye kwitaba akamu kacu hano muri Peace International TV kumbore akajambo kanyuma ku bakunzi bacu ba Peace International. Ego murakoze kungisha kumpa kano karyo nibaza ko abantu benshi bazakumviriza ibitari binonye hanyuma komeze mushikire n'abandi nkuko mwashikiriye kugira ngo twese hamwe umuntu wese aterera umuganda wiwe murakoze. Nuko rero bakunzi ba PITV aha niho turangirije kino kiganiro cyacu mwari kumwe na Moses Angelo umutumire wacu yari Elie Rodrigue icishatse umusore wo mwishiramo Innovations in Peacemaking Burundi akaba yarize mu Buyapani ndibaza yuko mwashoboye kumva byinshi kuri we n'impanuro yadutekereye. Nuko rero kino kiganiro mu gisangize n'abandi mufise kibazo musige muri commentaire kandi mungere mu gikunde turabashimiye cyane naho butaha bye.